Oh, Uh-huh. Audrey, Bas. oh, Audrey, Uh-huh. numu jornalista twemera kuri Akejo Media. Yo, Badi. Simbura ikintu munterera. Namukiyede wo ushaka gutera umufuko w'isima. Yesu we, undavye ubona agafuko konani. Ndabona uri boga. Nayo uvuze boga ushatse kuvuga iki? Umuntu nyene akwiye akameze nka jewe. Reka shari bazoguhe ndi bogare bo busiye buri mu mufuko. Ubogare buri mu mufuko. Wow, Simbo, urakoze cyane. Ndabahaye mwaramutse namwiriwe bakunzi ba Kejo Media aho muri hose ndiza ko mugoye neza mukomeye natwe ko mubibona tumeze neza cyane tubashima Imana. Hama ndabahaye ikaze kandi kuri Kejo Media mu kiganiro Burundi's Got Talent aho turi kumwe n'umuntu mwiza cyane ariko arabikora neza ndazi ko muza kwishima cyane. Premièrement reka ndamwakire kuri Kejo Media kaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ya je ndaho ndashima. Yego. Aho ni sawa cyane. Yeah. Mwashobora kwidondora abakunzi ba Kejo Media? Okay. Abakunzi ba Kejo Media ku mazina ni Simbo Aristote bien aimé. Aho nyene urayejeje. None nambye idondora ikindi. Ni mwidondora nuzi yuko biba ari byinshi mbega Simbo Aristote ninde? Afise naze ntubavuga ibyo uza kumbaza. Yeah, ngiye kubivuga byose nza kwisanga ibyo wari kumbaza byose nabivuze. Okay, nta kibazo rero. Ndayukubajije mbega Simbo Aristote ninde? Arubatse? Akora iki? Wow. Zifashe gute? Okay, Simbo Aristote asanzwe ari umugabo, afise umugore n'abana babiri. Isanzwe ndumusineaste. Akantu kose kari mu sinema usanga ndagafise mu ruhara cyane. Mu kijyanye n'isanamu mfasha none nari ibindi nyibutsa ibindi gukinaho n'ikina sanzwe none guys kumwe n'umuntu mwiza twenza cyane kandi avuga amajambo meza n'umuhinga aho n'ibindi bintu atavuze ndabivuze no mu designer yes ndi mu designer akongera akaba n'umuririmbyi kandi aririmba neza. Imbere yuko tubandaye badakwamo dushishirize ko gato ari abantu bibaraguza mana nk'ivyo mwari mubikeneye ibyo nyine birakeneye gato igusa amfite shandi ibindi bimeze gute Elia yose cyangwa ndirimbe jewe mbabikona Audrey bas Audrey numu jornalista twemera kuri Akejo Media. Yo, Badi. Guys, ubutumwa wacayirimba neza kandi nabwiye n'umuhinga vraiment. Yarahezagiwe n'umusineaste, n'umuririmbyi, n'umudesigner, ndibagiye ikindi kintu bigeze kuvuga, arrangeur. Murakoze. Ibyo wibuka Imana ishimwe. Byose ndabyibuka. Ndashima Imana ko byanse kubibuka ibindi gusa ni sawa. Hari ibindi? Yo, ntabyo ntomara. Okay, bivuge rero. Urakoze kwibaraguza. Kandi ntobimara. Sinabimara. Ibindi bimenya ariko ndabishitsemo bya vrai. Ariko nta hamwe nisanga ntisanga. Ahantu hose ndagiye nsanga hari mwico noshobora. Afite novuga ati ndumukozi ngiye no munzu bateka musandi barateka no mu gifundi wo kuba hose bya vrai simbura ikintu munterera namukiyede wo ushaka gutera umufuko w'isima. Yesu we, undavye ubona agafuko konani. Ndabona uri boga. Nayo uvuze boga ushatse kuvuga iki? Umuntu nyene akwiye akameze nka jewe. Reka shari bazoguhe ndi bogare bo busiye buri mu mufuko. Ubogare buri mu mufuko. Wow, Simbo, urakoze cyane. Watubwiye byinshi, watubwiye umu designer, umu arrangeur, umu cinéaste, umuririmbyi. Mbega muri ivyo byose ukora ni ikihe kintu kidomina kuri wewe? Ikintu kidomina ni kuba ndi umu cinéaste, nico kintu kidomina kubera nico kingaburira ubunya.
ya kiretse ko kuririmba navyo nyene usanga ndabikoresha muri sinema ya byose nyene en fait byose ndabikeneye muri sinema nyene novuga ngo ni sinema idomina byose ndabisanga musanga ndiko ndabikoresha byose rero sinema je kuri jewe ni byose ya mbega iyo uvuze sinema canke kuba wavuze ko uri umusineaste nko umuntu adatahura monde murimo ushobora kumutahuza gute sinema canke kuba uri umusineaste ya ko umusineaste ni umuntu wese ashobora gukora ikintu muri sinema ya nabe shoboye nkunda kumakiya abantu muri sinema ndu umusineaste nshoboye kugira decor ikintu cyose ukora kijanye na sinema uri umusineaste ya rero mu kirundi sinzi ko ikoca uvuga ngo ngura umurereste umurereste twadusubiye kandi mu Gifaransa umurereste imico kama okay en fait dukora amareresi umuntu akora amareresi n'umureresi umuntu akira amareresi nawe ni umureresi n'umureresi none simbo ni nk'izihe filme canke amarole akuneze iyo baguhaye ukine muri film ikimbabaza na amahore yanje ntibakunda kuyama mane amahore nkunda ya rimwe bakunda kuma amahore ngo ndi romantique nkaraba isura yanje yirabatse ibintu byo kwiromantiza rero ndahise bagenzi bakunda kumponda mane akambere nka byintu bigira nka urerembuza byari biki abatajya mba natwize babone mwe nabayibeje mama nabayibeje ariko je ibintu binjohera ndagiye ngo ndiko ndakina ibintu by'imijinya nashishwe ndiji amwe umuntu ambura akavuga ati ajya umuntu yarasisi amahore nkanye ndi bad man bagabo kukina uri romantique birakugora sha birangora kwiri misi yose nshekira nyine bakamponda man ya ariko abandi abafana bo bakaguma babona gucyo kujya mu tipe uyungo n'umushushu ngo ni sinzi amatemwe bakoresha rero abakobwa bo abakobwa bo abakera bavuga gute bavuga ngo ni mome simba wavuze ko ukunda abagore amasene uri jeya ndi umuntu mubi umuntu mubi bad man umuntu w'umwicanye nkayo rero wacuna twisha aho mba ndi muhira mba ndi mwisi yanje okay yo wiyenze ugakina wica n'umuntu nabi turana aho ndaronka amakomantere menshi ndaronka ivyo no gukosora byinshi kweli sana abantu mu ivyo romantique muzo muramba bari amesheza sinzi kwimanzika yo wapi kweli uzi kwimanzika doze barabirabira baraho ntarinze kuvuga bande ari barahari nkabande nde kwavuga hariho ba Ivan hariho bare bareye imaze ashareye abishoboye none biramaze gushika bakaguha sene uri jean uri bad man rimwe nayigeze kwica umuntu ndumva ko ndyohewe kweli uryoherwa no kwica oya singerwa no kwica ngerwa no gukina ibintu byo kwica no gukina ibintu byo kwica ubuvugane bihinda ngo ngerwa no kwica wavuze ngo wakinye filme udoko warisha umuntu muri film none mba muzi musanzwe naramwishe urazi ko bijya bintu umwanya umwe ubikinye cyane bishobora kuviramo indwara yari umukinyi byabaye ko hanze byarangiye yiyahuye man yakinya amahole ni seri yaciye gusinzi uzobona seriraho umutipa baba yambaye maske aba yisize ibirangi by'abajya badiri bakina ibintu by'amamaje ni movie izwi cyane ya seri ego anya bafise ibintu by'ibirasonga anya kwa akinya rero ni cinema iteye ubwoba yo kwicana nyambire bivaye n'ivyo bintu yisanze no mu buzima musanzwe byataye kumwataka yica abantu y'vyanyabyo yarigeze no gwa kwica umuntu bari ko ba shootinga movie asanga yamukere bya vrai mu nyuma byarangiye yiyahuye atanga ku umuntu mubi rero ibi bintu dukira umwanya umwe usanga yatari ngo ndibaza yuko wewe bitazo gukurikirana no en fait ikintu je imbere yo gukina movie ndamenya movie ngiye gukina nkamenya ati ni movie ibintu ni ibintu byiza canke si ibintu byiza ndiko ndakina shibarure arero umureka mbwiye bya Yesu ni sawa Ange duciriye
on continue bon avyumva tugakina ibintu nyene byiza bituma nyene abantu nyene biyumva ko ari shiyabo ariko ukinye ibintu bibi uramenya ko ati deka mbanzuye negereza Imana mu buryo busenga mu mijima igenda kubita isabisho ya kwa ibi bintu iyi monde turimwo ni monde yo kwigisha abantu ariko ari izindi mwemu cyazi gufata ya nk'ubu unya ijya mu via ari mu via mbega bayikangwiki mu via Nyamerika iraho man abantu bose bayikinyemo barahuye n'ingaruka mbi man canke hari n'ibindi bintu hari mama satani yes bari kubakina kuri histoire y'ibintu bya shetani nyene kandi babwiye ati mbere yo kwitegura barafashe umuyaga nasenga tu ya ni muvi bavuga inzu ya amadayimoni yateye mu nzu y'umuntu ni true story bari ko barakina rero birangira nyene abantu bose bikubira bakurikirana man rero ibi bintu bya muvi dukina ni bon ko nambu wizera tu fata umwanya uje imbere y'Imana bivuye na hori wagize ubwo ati my god iyi message ngira ntange ni message shaka kwigisha abantu ya ntabwo ari ubuzima bwanje oya nta kintu kimwe kizokuzako uri umukizwa uri umuzima uri umubudiste uri umuki urafise Imana yegera ibwiye ati ma umubudiste n'umuki umuntu ya aramya Buddha umuntu abantu bose bafite imyemerere yiwabo kandi sinshobora kuguchallenging shaka guchallenging ku myemerere yiwawe byagusha Imana yabikora ni bon courage ya ivyo uvuze nivyo nyene hariyo amasena ashobora gukina akaca akurikirana ubuzima bwawe abantu benshi barakunda kubichallenge bavuga ati no ngo byango nivyoshikira ngo umuntu kwari abantu bibako vya vrai nambe bari bawukanye n'abagabo mu buzima bwabo bikabankira nyene kwa ni bon uzi gukina role mbi kiyegereza Imana kavuga ati Mana ndikora bikora byatunigisha abantu nivyo cyane mbe ndakunda kubaze ko tuzi abakinyi ba firme nkamwe usanga mwubatse ufise umugore cyangwa ugasanga ufise umugabo hakaba hariho nk'amasene bashobora kuguha ukabona yuko ayo masene ashobora kwatsa umuriro mu nzu mbega muri ico gihe wigenza gute nge wifata gute mbega urayakina nk'akarorero nk'amasene nk'ayaye nk'akarorero sometimes nk'amasene yo mu gitanda cyangwa amasene ari romantique gose bijya bisaba gusomana gufatana kwa cyane wubatse biroroshe akintu uvuga kuri ayo masene icyambere we nawe uba wizi hari igihe umuntu aba afise umugore wiwe adatahura ibyo arimwo hari n'abagabo ba forcing kugira abagore batahura ibyo bintu byari byo bantu bose bafise ama strategy bakoresha kugira ngo abagore babatahure hari n'undi muntu avuga ati je umugore ntakoze akazi azoza kunsabira rasiyo ndemera dushwane ariko ntani rasiyo hari abagabo bameze guco abantu bose bafise amashwa yiwabo ariko nko kuri jewe umugore wanje vraiment arabizi vraiment je mbere yo kuja gukina movie bamaga kontra umuntu wa mbenda gashikiza ni madame nkamubwiye ati byose nzokina ibijanye nibi tuzobara umugore wanje kwa ndukuzo bimeze ndakamuha akamubwira ati je mbatangwana bihaye ari mu byo gutandi naho nabirimo cyane niyo chance Afise ari nigihe jewe nyene kwa sanze dumwanditse nkabwiye ati bro iyi scene amasene yose nayeme ariko isene jewe yonchashinisha n'umugore nta kuntu twoyihindura nkuko jewe kuba ndumwanditse nkayere nca ndaraba kugenda yameliora kavuga ati katwigire guca ya message izoguma ntizohinduka izoguma ari yahindi kandi ibintu bizoguma biryosha twanca ndayimodify nyene gatoya kugira ngo ntibidavura binteranya n'umudamu burya aho woshwana wogirana beef n'umugore wawe murara ku cumba kimwe ofumugirana beef n'umunyagahinga man ego nivyo cyane ndumva wakunda umudamu wawe cyane bivuge sheri namuri ko bakiri kijyanye baby ndakunda wala nukuri kwimana arabizi Yesi binoyenda kuvuga none nibirashika nubwo aba yaguhaye uruhusha burenganzira akaraba filme wakinye ukabona ko yafusha ariyo filme nigeze gukina ndabona vraiment ko yafusha mu nyuma ndamyibutsa kandi ari muri filme mu nyuma ndamyibutsa ati ico gihe yambwiye ati ngo wowe ngusanga wacibikina ngo umenye ivyanyavyo cyabwiye ati baby rero ngire bimeze ibi bintu ntabikinye utabonye ko ivyanyavyo nubona bikinye nabi
mu nyuma arantahura pole rero chance afise nawe arakunda movie ntataronka akajya keza kuko byinjiramo gusa ejo mu mwitege vuba mu mwitege agiye guca kuri kamera acting ama movie aryoshe. Wow. Yeah. Mbega nawe bizokorera kubona umudamu wawe ko baramusoma. Ari nawe afite nambe nanje ariyo ahantu ntarengana nawe ndibaza umutima wiwe aramubwira ati ahantu vraiment nta ko arengana. Yeah, harantu afite ari hano wumva umutima wawe ukavuga ati nawe no wandengeye. None Simbo kuri umusineaste kandi wifuza gutera imbere cyane nk'umusi vyoshika ugahama nko muri Nigeria anko basigaye bakina amafilme ari ku rugero bihejuru kandi donc amasina yo romantique usanga arenze uragiriwe ako karyo urahamagawe kandi uri siho yuko ayo masene utegereza kuyakina ujyanye mu gitanda mwambaye gusa uzobigenza gute iyo diri uzoyemera igende cyangwa uzoja ku kazi aho nyane ni kimwe nakubwira nyene ko ndose ntuzenye akazi ahantu hambere ndagashikana ni kwa madame hari igihe umugore abona avuga ati kano ano mafaranga yinjiyemo gende usoma umuntu wewe yabivanye sigize tabu muheje bivanye n'amafaranga abona ati amafaranga ni menshi vraiment uri gusoma si sanzwe ugasanga tuaragwa ruhusha ariko atabitahura uramubwira ati baby je ubwanje nta kibazo byo binteye kwamba nzi kora akazi ariko uwo mubanye nawe acha avyakira gusha tavyakiye ndi oblige gustopa nkamubwira ati noko tavyakiye contrat ndayagaritse umusha zobitahura ari bon nejo haje yindi namubwira ati wana tukore sanuko aho ni sawa cyane ndumva birasaba yuko muri relation muvugana kandi atanawe sishobora kumujudginga kubera arafise umubiri afise sentiment zimurongora mu mutima wiwe zumbwiye ati ibi bintu sindabikunze ariyo sentiment zitari nziza ibindi bintu avuga ati ndashobora kuvyihanganira ariko akanombora kakinjira. None Simbo ko ubikora nk'akazi kandi aricyo bigutunze nk'umunsi ukubwira ati rero umugabo wanje kwa ko mbona yuko uri kurarengera ibintu n'ibi ndagusazira gareka ko kazoshiga kugagarika no biheba alezi none so gasije niko ninza jenyene nabo barimo ariko ikosa nibaza zatokura niryo abaje baraheze none ndakubeshya kugakazi bugaheba ndagastopa bien hanyuma twaye rimwe inzara kabiri aje batera subirayo nani mvura ariko nari bwemeye ko ndakikorera imizigo sivyo mfise Impano muri jewe ari wobuje kumbwira ati genda byamaze kumva ko nakunda gufotora ico gihe rero abantu bahura n'ingorane nyinshi abantu bafotora vraiment barahura n'ivyago gute rero en fait umufotographe burya abantu bakudandaza nibaze ko ari bajya bagize mariage cyo dukobwa tuza gufotora tujyanye amafoto ari sexy tujya turadandaza wewe agafotora kicere ko gakura bien tubakwandike shushu ndu yatwa dufotora tumusendingira tuja kumusigurira gute umukobwa yakubwiye shushu tuja kumusigurira gute nk'umuheya nta mafaranga yaguhaye bikuye fofi ariko uvuga ati target bavuga ati iyi foto ni umukobwa kora gaslay kazushikana kure kora agakobwa kazushikana mbare niyo target ubufise kandi gishitse kure nzoro nk'abantu benshi bamamaga mu mariage nicyo gihe birashika twaratumwe tukaguma tumwe shushu ndukaza foto chérie uyungu uzoze kumfotora kwa ama ibazira je my wife nta byo kunyegeza amafoto nibibaho namusigura nkabanye ibintu nkari nguvu nyinshi cyo kubimusigurira ndavuga ati photography I have to stop kandi tutwana vraiment Imana duheza giye twatuma ndo nk'ubumashe bwinshi harageze igihe nyene ndo nka mu mashe menshi aho nari imperereye abandi iyo strategy bataramenye yani wari wabaye star ku mafoto akubwiye shushu nawe ni shushu madame abibonye ukacha usigura yebi numva bintwara inguvu nyinshi rero numva ati ahako byo foto moya muri ndayimusigurira no fuma ndabihagarika nkaja kuraba ibindi nkora ndumva uruba cyane kandi urakunda umugore uramuha agaciro kandi arabizi vraiment arabizi nibyo byiza none Simbo ushobora kutuganira gatoyi watangiye sinema cyangwa filme ryari byagenze gute woduha iyo histoire je natangiye sinema muri 2009 niyo natangiye movie hariho club nari ndimwo mu gisaka cango zitwa
ibintu by'abajene nyarimo ibikiza c'abajene itwa Jude umva muri ya blaze cyane iby'abajene nyene kwa niyo nari ndimwe muri 2009 hanyuma 2010 twifuza gukora movie turasquata nta mafaranga twari dufite sur Game Club 2010 cyanda ndaza rimwe buja mu nyuma ndaheba ndava mu byo kwactinga ndavuga ati no reka nje gufata image kuva mu iyo myaka niho naca ntanga gufata image en même temps kubana nahise ndi umuproducteur akora ibijyanye n'indirimbo z'ama audio nayo kwibwira ndako ndi umuproducteur akora indirimbo z'ama audio mu photographe none ubuziki ari byose nabyumva rero ico gihe na produce indirimbo z'ama audio muri studio nakora muri studio yitwa Cameroons Record ahubwo Cameroons Record yarahindutse ikiba yitwa Roma Record nawe narayikundisha ndayikoreramo mu nyuma ndinjira muri domaine ya video kwa ama video clip mu nyuma ndavuga ati ndashira hasi byo byose ndavuga ati no reka ndabaje no muri photography mu byuma photography yo nayiciyemo mu ndavuga ati reka rero kino club ndimwo ati amafaranga bafise je nige cinema rero azi no muri ntamashuri ya cinema ahari bwaza ibyo bintu nyine umuntu yifoma kuri YouTube akamenya ama image ama angle nica sigura na why kwisha mwino angle muri movie ibintu design nk'ivyo color grading ndiga color grading ndiga lighting na why your lighting yo kuyikoresha ibintu design nk'ivyo uzi hari movie ya miratanga gukora ni movie yitwa Inyatsi niyo movie natangwe gukora yari seri iyo seri igisohoka rero hari mu ntara ya Ngozi ni seri yamenyekanye sai kubyo n'abanyabujumbura benshi bayimenya yari umugabo witwa Deo yari movie kwa je narice ndiga vraiment ndibika abantu batazi ko nkora n'ama video clip n'ama film ndibika ni kwa narumva njya shooting ya movie nkumva ati hari ibintu vraiment naramenye kwa akantu kose niyumvira mu mutima nimva ati kubera iki none ishwa kubera iki guhitamo kino kintu namba ari mbonye nk'umuntu yafashe image plan ari poitrine nkavuga ati kubera kino plan yahisemo tutuntu twa navuga ati ntamenye iyo mpamvu ntiragira ko nkora movie ntamenye impamvu yagize lighting nk'i ntiragira ko nkora movie ntamenya why abantu babyuka size ibintu gushika 2 muri tournage baka atamwanya gukora saa sita ntamenya why sishobora gukora movie nango kumenya why rero ndavuga ati okay ndashobora gukora movie kuva muri 2017 Inyatsi 2017 ndatanga tournage nkora ndakora divorce ya mbere yo muri Fresh TV ninje nari nayikoze ya kabiri divorce okay ya kabiri mengo ni Liberty yaronse marché yayo ubu rero chankora inzira y'ubuzima way of life kandi iyi film irakaje mwatamwiye kudutamwo iyi film nayumviye cyane mbabuze n'icyo mvuga kubera mana we kubera iki kanje reka nirumira gusa abantu muzi ko mukunda film oya vuga ndumva filme niyumvira nkumva katima karate ko biri kose iyo filme harimo ikintu tubwire rero man filme ya My 6 bimwe bidasanzwe uramaze kubona filme ya 6 umuntu yafashe image gusa cyo wimvira mu acteur nawe cyo wimvira ku muntu yanditse cyo wimvira kuri producer nyene dusigurire gato iguti yaguhaye 6 ama image ameze gute mugabo tukibona kava gusa turabona yuko ari ikintu kitoroshe no filme n'agasheri bisigura ko isimbanye na filme yose amaze kuba none erega ndabivuze muco mubwiye mwibaza ko ari kwiyemera sivyo ndabivuze ushugiye ko ari kwiyemera basi reka ndeke kwiyemera basi mugende mu judging abafanzi genda mu judging abakunzi mwese mugende mu judging bashobora kuvuga ati no movie vraiment ni movie teguye bien ni movie yafatiye umwanya kandi yakozwe n'umuhinga ari we Simbo kiri nacho ya budget man bazi kino movie reka
ni movie yashoboye kudutwara umwanya turicara turavuga ati reka dukore movie basi kuva aho twame dukorera amaninde kabasi nimwe muzima dukore movie aho umuntu atidoga ngo twamaye oya ni full movie imara isahani 45 nimuje korera nimuje ko murayo movie yaryoshe man Iseke Films nimuje ko murayo ni movie irikira bica bigacika ngamwe gisigaye ca Bujumbura yeah en fait je reka nabwiza ukuri nta movie je ndakora nkumva kwindyoheye ariko yarandyoheye vraiment uzu wazina n'abantu bakeya bashura bakaba cameraman bakunda igikorwa cabo ijana kwijana umva iraryoshe nubwo ntarayiraba uno musi nyene neguza ndayiravye uko ndumva n'abandi bayiraba n'abandi ndabandungikira ama link yeah of course wow Simbo watubwiye yuko watangiye neza kuna film muri 2017 2009 ndi muri filme gukina umugabo watangiye gusohora 2017 2017 jewe nayatahuye nabi none kuva utangura gukina filme kuva muri 2017 gushika no muri 2024 ariho uriko uratubwira ivyerekeye ibikorwa vyawe ukatubwira no kuvyerekeye iyi filme kandi yo yashoboye gukora ku mutima wawe okay nizihe nyungu uraronka muri filme n'izindi ukiciteze yes en fait ikibazo cyambere nagize mu buzima ni gukora ni kurondera marche tuyo gukora mu bino bintu sivyo no kurondera abantu bashobora kuvyinvestisa mu mahera ikibazo nagize ariko iyo ikintu kimaze kuba impano yawe uravuga ati reka bino bintu sishobora kubiheba nabi ubu bitarangiza bitariko birangiza amahera ejo bizoba biriko birangiza amahera sinobya ngo hari amamiliyoni maze kwinjiza muri movie gusa rimwe harimo amafaranga atari make yavye mamaze kwinjiza ariko sinokubwira ngo ni menshi cyane ngo kuburyo ngo ndi satisfait bivaye n'inguvu mba nakoresheje oya ni sindashobora kwinjiza ivyo bihwaye n'inguvu mba nakoresheje ariko ico nizera ko mba nizera ko hari umuntu azobona imbono yanje nk'umuntu abantu bamaze kumwendikira bambwiye ati dukora ni benshi kwe no movie benshi sana ntayinda nazi baguma bambwiye Afise mu misi ngahe harakana mu kwezi imazi imisi 3 man imazi imisi 3 hano abantu bazi imisi bambwiye ngo navyibushe uravyumva rero niyo mpamvu ubu ndabona iyo ndiko ndaja ubwa mbere narifise ubwo mvuga ati mbega nijyari abantu bazotahura ivyo ndimwo me pour mu barabona ko ndi ku kazi barabona ivyo nshoboye sinemirimo amafaranga kandi sinema niho kazi ka mbere kwisi kagaburira abantu benshi umwanya mutoya ego kubera umuntu wese ari sinema irimo budget irimo amafaranga umukinyi wese arinjiza amafaranga akagabura umuryango rero guta akazi kanje shobora kuvuga ko tamahera karimo nagenda kuri karanga muntu ko ntayifise cineaste niyo cyanditse no kuri karanga muntu biri Simba wago watubwiye yuko sinema igwa amafaranga ari itunze ariko tugerageje kuraba umenga sivyo ushaka kudusigurira neza ni gute film ishobora kwinjiza amafaranga ahubwo ni gute film ishobora gutunga umuntu ego okay je nk'ubunya step ngezeko nta mutaye wavyo ndaronka ariko birabaho je fise histoire en fait cinéma iratandukanye na maison de production avyuma je ndafise histoire twenda fise histoire yanje nshobora kuvuga ati nkeneye umuntu tuje hamwe kwa ni ibintu muvuga ati kanaka tuje hamwe turondere budget ya kino kintu hanyuma dukore movie rero gikuru uravuga ati mbega ndafise marché ya fise isoko igihe hari uba ufite YouTube nyeyo ukavuga ati kanshije kuri YouTube ariko entre tari amasoko menshi hari amasoko menshi yo kudandaza ko movie hari ayo ma festival sito isoko rya mbere hari rya movie ushobora kwinjiza amafaranga menshi ama festival nawe ushoye ma festival yo muri Afrika ni bo biratesha kubera ejo zoba wageze muri Europe ejo ugere muri Oscar ngo ni waje muri Europe tukina ya masene wa no sivyo turaza amasinema menshi atari ibintu byo kuryamana kandi aryosha kandi nakubwiye je nkunda badman aryamana n'abakobwa badman badman usanga aruturara nawe ucigira nawe uravyumva eraba ibisigura iki tuvuge uwo je nanditse sinema ndarondeye umudope mu directeur wa image sivyo ndende washaka no mu director umwe
turagiye hamwe turize hamwe kijye na budget iyo movie ni abantu bangahe ubonye batatu sivyo turize cha budget mu acteur principal aho tuzomuha umwungirije umufigira kwa bose sivyo sponsor en fait kiazira ko washaka wisopa amafaranga muri movie nikosa rya mbere ivyo bigo bifasha amasinema bigusponsorize ariyo amasense ariyo institut y'Abafaransa American hari ahantu henshi ushobora gutwara movie iri serious apana ziza movie za fake utaba wicariye zimwe ugifisa amayide mu mutwe uzana upapuro mukamubwira ati ngo ngiyi movie non apana izo movie teguye bien ifite synopsis script bien développé ifite continuité dialogue zimeze bien washaka ifite na storyboard yubatse bien A jusqu'à Z yo movie company yose ikora ibijyana n'ama cinema ama company sponsorize ama movie nka sense yishiriye movie ngiyo iri bien développé ifite A yubatse A jusqu'à Z irashobora kubisponsoriza biri facilement kwera iki ni wayiheza nabo bafise ko pourcentage bakurako en fait muri sense naho twara cinema muri institut y'Abafaransa kwiraba ari amafaranga avako batwara muri sense rero nambe ari amafaranga avako kwera iki none batonerera batezo kunerera quand même rero ikintu benshi abakinyi benshi b'Uburundi bataramenya nico tubaje nga tukigungira kuri YouTube imisho YouTube mais ndashobora gufata agasinema k'iminota indwi kakamindura ubuzima bwanje bw'imyaka yose nkoze filme nziza y'igifaransa iri bien structurée y'iminota indwi ndeshize mu festival ashika nka 5 yo muri Afrika usangishe kondo yewe ubaye selected ubuzi kuba kuri amatike y'indege kandi ushitseyo ubu barakumenya urara none umva ikibazo kiri he kuri twebwe turabanebwe kandi ikengera ukuntu